yeah muranibaza cyane igituma iyi ndirimbo Summertime wayisohoye sama igomba guhera kubera iki wayisohoye sama igomba guhera kandi ari indirimbo ya Summertime abandi za sama bayisohora mu kwindwi canke mu kwa gatandatu mu mpera bon en fait impamvu ya mbere nayivuze yabaye ikibazo cy'uburyo hanyuma kandi cyafatanije nuko nari maze igihe kinini ya cyane ntariko ndakora yes hanyuma rero chanso ndavuga nti indirimbo Summertime ndayifise mugabo ntiyosohoka imbere yuko donc siyo nohera ko ngire nka comeback yes kuko ugiye kuraba ni indirimbo ifise vibe niniya ndavuga nti mu mwanya ntege ntasanzwe negereye abantu menga indirimbo nabanda yitakaje reka manze sohora indirimbo iri muri za style abantu bamenyereyemo hanyuma ishobora kunyegereza abantu ishobora kuganira n'abantu nkore media tour hanyuma nce mbona gusohora indirimbo Summertime rero Sayira yarasohotse isohotse ndatwagwa na novuga gute ndatwagwa no na vibe yes wa vibe yayo ukuntu abantu bayakiriye ivyo rero bimaze kuntwara sanga nikiringo nihaye cyo sanga nikiringo nihaye cyo kuyikurikiza canjanye ndavuga nti okay reka muganira ukanga indirimbo isohoke sama itarahera yose yes cyo gituma mbona sama ya indirimbo ya Summertime yashigiye gusohoka mu kucenda ntango naho nyene ari uko ngerageje kubinyarutsa sino uburyo nakoze Sayira kuca nkora kandi na Summertime mu minsi nkijya urumva ko vyari ibintu vyihuta kandi bica bisaba uburyo bunyaruka cyane ya ugiye kumviriza indirimbo hagati muri majambo y'indirimbo uravugamo amajambo ngo urabe muri sama ntute akaranga yego mbe barimba gute kandi udata show your love udata yakaranga donc werekana udata yakaranga yego anga uhuru gahereza ikibanze kihe mu buzima bw'iwawe cyangwa mu bibereho ya bon jewe ikintu kijanye n'akaranga ndagiha ikibanza kinini ya cyane kuko muri Afrika canke hano iwacu mu Burundi mu bisanzwe turinze duhonyanga karanga kacu ni hamwe twoca tusanga n'igihugu twakidandaje yes twoca tugiha abazungu bakakigura utagira akaranga ntagira umuco numva yes rero jewe akaranga ndagaha ikibanza kinini ya cyane ni naco gituma wanashaka urabe no mu ndirimbo zanje nyinshi ugiye kuvyihweza neza yes yes ego ugiye kuvyihweza neza urasanga akaranga ndagaha ikibanza kinini kuko urabona ko mu ndirimbo zanje ngene nkora n'ingene dusanzwe dukorana n'abantu kugira ngo bashobore kubona izo ndirimbo zacu zimeze neza urabona ko nta bintu byo guhena dushiramwo nta bintu by'ibiterasoni dukorerako ariko uretse kandi ko turi muri business yes turagerageza kugira ngo umuco wacu n'akaranga kacu k'igihugu cacu tubikingire kuko nibwo tutabikingiye nk'akarorero jewe ndabihereye ko nka akaranga nka gahonyanga n'umuco nka wonyanga no kuvuga jewe ujya mwana we wanje canka abana banje nta impact bizobagira ntaco nzoba ndiko ndabafasha ntaco nzoba ndiko ndabigisha nico gituma je wari umwana w'umukobwa ndabwiye ati nawe koko wambara ukipwiza ntuhene ntiwicare gutya mu bantu ntiwitwara ukuntu ubu umwana w'indero nico kintu ciza dukwiye kwigisha n'abandi bana bato bacu bari nyuma yes urakoze cyane hama Arnovich ikindi kibazo nari mfise bitatu nagomba ndakujyaniranye kubera je kenshi sinkunda kubaza ariko bishitse mbashaka kubaza nyene bike mugabo peut-être bifitiye akamaro cyangwa bifitiye akamaro abandi ahangaha ngiye kuraba mu playlist ya Arnovich ufise indirimbo nziza nyinshi YouTube yawe yego
featuring ni imwe gusa uri kumena la Reine Gaga kubera iki Arnovich atitaho gukora ama featuring n'abandi baririmbyi cyane cyane aba bari kuri top cyane bagije ikibazo ciza je navuze nti mu bisanzwe namaze igihe kitari gito ntariko ndakora ariko kandi nico gihe cyose nakoze nta ma featuring menshi nakoze nakoranye na La Reine Gaga hamwe na MT number 1 abo bantu tumaze gukorana ku ruhande rw'iwanje n'abandi maze gukora indirimbo zije ku ma platform yabo so jewe sukuvuga ngo nta migenderanire myiza mfise n'abandi ba artiste akenshi tuba turi kumwe akenshi turaganira akenshi tuba twicaranye ariko featuring ni ikintu gisaba kuganira kandi gisaba strategie kinasaba n'uburyo rero ikintu novuga ikintu nshobora kuvuga ku cerekeye iki kibazo nuko nk'uyu mwaka ni ngombwa hariho aba artiste bashika babiri tumaze kuvugana kandi bari ku mwanya neza tuzokorana nabo yes gushika December tuzoba twakoze indirimbo donc audio ziraho kugira ngo duce dutegura gene zisohoka umwaka utanguye ico ni ikintu kiri safe kandi tumaze guprograma neza yes ya n'aba producer tuzotora amaze rero abafana ba Arnovich bitege indirimbo zibiri nshasha ama featuring n'urunganwe rushasha yes nuko usaba n'ubuhinga bw'ivyuma ariko tuzanira nimero kugira muze gutangura kuzamura twandikira mutubwira intererano zanyu canke ibibazo muzakora muri ko murabaza Arnovich ndakeneye arno kumenya watugiye ibibazo vyabaye kugira ko ushobore gusohora indirimbo ubu unye ugiye kwitorera inyishu gute canke bizokwama kujya ubu uye nahisemwo gukora yes kandi yuri kurakora ibintu biraza kuko ubundi bwo nasanze n'igihe nicaye ntavyo naronse ntacyo byagufasha ntacyo byamfashije par contre kuva ntanguye gukora mu kwezi kwa gatandatu yes ya ngira amajya muyibona amaze kuronka show zishika kuri zitatu izo show nazo wow ni show zampaye uburyo by'ukuri butari buke aribwo ari nabwo bwashoboye kumfasha gukora izo ndirimbo mu yes so ubu ndiko ndakora ahubwo mbonero nakajyo kuvuga ati umuntu wese yiyumvamwo ko hari icyo ashobora guterera muri carrière yanje canke dushobora gukorana ari company canke ari uwundi muntu wari we wese yoza tugapanga akazi tugakora kuko jewe ndabakeneye nabo kumbure barankeneye muri business zabo dushobora gukorana mu buryo butandukanye yes uhagute ikibanza uhereza imbuga zawe ngurukana bumenyi za Facebook Twitter yahindutse X Instagram abandi bariyimvye urubusanga umwanya wose baguma bapostinga amabezi biki wewe bijya bintu bihereza umwanya uwuhe cyane cyane nk'amabezi bondiwe base bon à vrai dire kurande gwanje base ndayumva ko ari nka ni imwe mu ma strategie ya marketing yes ikintu ciza ariko gusa no kuraba base akamari kumarira ushaka kwinjira muri base ushaka kwinjira muri mu kintu nka showbiz ukacinjiramo ubona ko uri gukora uburyo bwo kumenyekana ariko ugasanga uri kuronona carrière yawe no kuvuga base je ndavuga ni okay ni vyiza ariko no kumenya kuyinjiramo ningene bisokamo gusa jewe vraiment nta mwanya munini ya cyane ndabihereza yes kuko ngiye kurahaba nisanga ataco ndiko ndabidandazamwe ntaco mba ndiko ndabidandazamwe ariko gusa pour le moment imbuga zanje ziri active yes ibintu zicako ntabwo ari showbiz canke ari ibindi bintu ni lifestyle yanje nyene ya vraiment ndimo cyane hari umuntu yanditse ngo amahoro y'Imana kumbonesha kure dukunda cyane muraturamukiriza uwo mutumire Arno ndi Sandra Igitega yes rero n'undi yanditse ngo mahoro uwo mutumire turamukunda cyane yes muze murani yivuga mutubwira naho muherereye Arno uno munsi umuziki w'u Burundi hari intambuko nini yawateye
uriko uraraba aho twavuye naho turi ubu kuva no muri cagihe winjirira muri industry uno musi abaririmbyi b'abarundi bama basohoka uko ukwezi gutashe bagiye kugira amatuwa muri Belgique mu bihugu vyinshi muri Canada Amerika ibi bintu vyo gusohoka igihugu cane cane baja gukora amashow hanze ubona bifise iyahe ntererano mu iterambere ry'umuziki wacu Yes allo aha je nibaza yuko birafise ikintu kinini cyane bimaze kuko ni kimwe mu bintu bituma umuziki wacu waguka yes ukajabuka imbibe no kuvuga umuziki ukinja muri Tanzania ukaja mu Rwanda muri Kenya hehe urabona ko aba artiste bageze ku rwego rwo kuja za Belgique za Etats-Unis c'est ça za Australia umva mu bisanzwe bifise akamaro kanini ya cyane ahubwo nosaba abantu bari muri diaspora ko bogerageza kuraba gutunganya anamasare kuko n'amasare yabo abari mato cyane ngira muramo bibona ahubwo bagerageze kwagura batumira aba artiste batari bake ntazaragenda umwe comme ça umuziki wacu ushoboye gushikira no mazonya yes allo 1 minute salo urameze neza gamsaza Naam umeze neza Ego turashima muri bande mutwakuye muherereye he Nitwa Kingiro kuva mu Burenza mu Kirundo Burenza muri Muyinga sawa twabazaniye umuririmbyi Arnovich no umuririmbyi mwiza cyane dufise mu gihugu nipfuza ko muragisha gato Arnovich no umuririmbyi cyane murakoze indirimbo yiwe ya mbere ukunda cyane yitwa gute yitwa ndarekuye wo dufasha jemba shaka tugende tugiriwe ko nk'umujyi w'igisahira wo dufasha ukayiducishiza gatoyi duha kapera widucishize kuri kurayiririmba gato ahisemo kwiruka aravuze tasari wanje Allo ni Kaderi mukinanira hama Arnovich uti big up sana Kaderi mukinanira ngo big up Arno murakoze yes arabaririmbyi benshi wari watangiye kumera nk'ucishura n'ugihe umuco kijya kibazo nari nakubajije muri kano kanya hari abaririmbyi benshi na cyane nka Dramati niwe muririmbyi wa mbere amaze gusohoka Burundi cyane agiye gukora hanze y'amahanga abaririmbyi muri Buja Flava nk'usanzwe turi nabake turamenyanira amakuru turamenya tuti uyu swat afise ama connection swat ni wakunzwe hanze swat ni wagize kurora abanka Dramati uko kuna kunze gusohoka igihugu cyane vyitirira iki exactement bon Jenny wazako tuvyemeranye bwa mbere bwo indirimbo ziwe il a frappé fort yes ukuntu yaje amaze kuva muri Bantu Boy biraboneka ko atari wenyine yes arafise abantu bamushigikiye abafana benshi hanyuma rero gusohoka nawe novuga ko ari chance ntibisigura ko ari we yakoze hit song wenyine bundi chance je simpora nemerera izo chance hano reka nkubwire igituma bano menga ni strategy abafise ubundi bwo izo strategy imana igahezagiriza strategy Allo yes allo ugabanya televiziyo yawe kugira twumvikane gabanya televiziyo yawe gato canke wegere kure kugira twumvikane Uko turahomba nanje ndabumva gabanya volume ya televiziyo canke wegere inyuma gato kugira twumvikane yes nariko mvuga nti rero n'umugisha ego hari abandi bavuga yuko ari juste ko ashobora kuba afise ama connection canke ama opportunity ama connections urabona connection urashobora kuba uyifise mugabo bikanga reka no sigura nk'ikintu kimwe kukijanye no kukuntu mubona sohoka jewe vraiment nta makuru iyo mfise ariko ubwa mbere bwo ndemera ko harimo connection nziza no kuvuga arafita ni imigenderanire myiza kumbure nabo babategura ibiteramo hiyo muri diaspora canka handi hantu hatandukanye akabasanzwe ganira nabo hanyuma ikindi naco igituma nakugiye nti numugisha abo bantu nyene wumva baganira babitegura ni nabo twese tuganira nabo
canke ni nabo baganira n'abandi ba artiste mugabo bakavuga bati dushaka Dramati no kuvuga ni wamugisha nakubwira kuko connection iyo ari nziza no kuvuga atamugisha ufise abo bantu muraganira ukababwira je nifuza ko twokora nuko nabo kumbura ugasanga bakubwira ati oya ntibikunda canke ugasanga ni muhurije kubijanye n'uburyo bivanye n'ingene bo babona ibintu kandi urumva ugiye nko kwihweza twebwe hano iwacu atari ubu urabona ko hatanguye kera bamenga sho zahereza Belgique ibintu vya gutyo bibaza ko ariho vyatanguye basigaye bagenda muri Canada canke no muri USA no kuvuga bivuga ngo uno munsi nimba haratanguye Dramati ubu urabona ko ba Bifes bashikiriwe baragiye ba Bifes basati bamaze bashikiriwe Melano na nuzenya Fernando yari we love music ni kubera ni boy yabuze amahirwe no kuvuga bivuga ngo yes umugisha wa Double J wa Fernando wa Dramati umugisha w'impenesi wowe ntaho yes no kuvuga bivuga ngo hariho igihe kandi inkoni hirigiye basha tuvyemera yego igihe kitarashika ntikirashika nyine no kubirindira ugakora kidahitanye umukate gihitana ivoka nubwo en fait iyo nyishu dayirira kwiye yes ari umuntu agwandikiye asanzwe nibaza yuko no muri industry azwi mu minge megeze kuja no muri clip video aramenyekana cyane yitwa Ani Ingabire avuze ngo ahno uti courage cyane ndanamushimire cyane nibaza ko abantu benshi batabizi canke yes n'umuntu je ntiturabonana amasomo yandi sure Kyo baba ni Ani Ingabire yes Ani Ingabire yasanzwe twatugira ko akorera yes allo adufasha ma challenge ya summer time yes allo muri Mukamenge ego wiriwe neza witwa gute papa Emery Mukamenge witwa gute Emery ego twakuzaniye Arnovich muri Bujati nashaka umuntu amukirize arakwiyumvira mu ya mahoro neza mahoro yamaze kumerera yes nibaza ko horabikora Arno aragerageza kugufasha no kugushira yari ico nagira mvuge ani yaramfashije cyane kuri no ndirimbo Sayira aho ahigeze vraiment arabizi ndabimushimira cyane kenshi ndirimbo yarayumvise arayikunda arayikorera challenge nabandi bigemerero baca baboneraho gukora ama challenge yabo so ndamushimira cyane kandi si ku ruhande rw'iwanje gusa abari nivyi bose artiste presque bose baramushimira kabisa ahubwo tumutera intege yes nawe kumbura arashaka kubafisa andi ma projet abari ko arakora nazi gufashanya nkuko kuko nawe aradufasha yes allo mwiriwe papa wanje mwiriwe neza murameze neza gamutama genda kima Brema aha washitse kuri Buja TV icirore cacu ikiganiro citwa Explosive yes hewe turi kumwe n'umuririmbyi mwiza cyane yitwa Arnovich ari mu banditsi beza b'imiziki dufise mu Burundi n'umuririmbyi wanje nkunda cyane vyavure bimwibwirire mubwire muyagisha vyatamume tuvugane tuyageho ko mwashyuha arakumva muyagisha ndakumva Arnovich yego yes arakumva we mubwira ikintu ushaka cyose ndakumva umeze neza yameze neza kabisa nkeneye kuzoza kugusangira mashyuha Brema ukeneye sabwe nkeneye kuzogusanga ku mashyuha Brema nagenze koga ku mazi yo ku mashyuha Era karibu cyane karibu kabisa urakoze neza cyane najye guhera kera ndi umuntu agufana cyane ungaha mu Burenza ku mutumba yes wa Burenza muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga yes nokuri murakoze cyane Muyinga nibaza ko ariyo ntaraza kuririmbamwe nayo nibaza ko igihe cyashika tuzozayo karibu Brema mutumire Arno mutumire hiyo mukoresho abanza bereka icari naze Brema karibu ego nta kibazo kabisa ego namutegereje ego sasa wewe umunsi mwiza rero mutamu ego namwebwe
Murakoze murakoze. Ani Ingabire yagarutse arashima cyane ku ciyumviro yaje guterera yuko turi ngaho kugira tumufashe turakugira dufashanye abantu nk'aba bagerageza gukora kugira ngo umuziki canke ugwaruka rw'u Burundi gwiteza imbere turabashigikiye cyane. Yes. Cyane yego kabisa. Cyane baratuma indirimbo zishika kure cyane gose so reka yeah DJ Gru hello Buja TV mumeze neza. Allo mumeze neza cyane. Muri bande mutwakuye muri he? Jenny twakimu n'abafana bino byinshi shaka mushe n'indirimbo ya oya banza umuyagishe kwanza nitwo gushiramo indirimbo mutayazi. Je nukuri ndagukunda cyane. Yo urakoze cyane. Ego sha utwakuye uri he? Ndakomeye cyane. Uba hehe? Jemba mu Kibenga Avenue Land. Yes, merci. Uturamukize abo kuri dimanche lundi mardi. Yeah, lundi mardi mercredi. Boss. Yeah, go. Merci beaucoup. Arakoze cyane bien sûr. Yes, arundi yanditse ngo hello Buja TV. Mumeze neza hama nitwa Kizito ndi umufana wa Arnovich. Nashaka ndamubaze aho agurira impuzu ziwe kukarabegwa cyane. Kizito. Bon. Baza yuko ngaha mwava muca muduca imba mudasanze mukorana nabo ariko gusa jewe nahoze nambika abantu nkorera muri plaza za 2017 gushika 2020 none abihagaritse ariko pour le moment jewe impuzu nambara kenshi ndazigurira kwa Oscar niwakunda kunyambika muri Oscar Fashion. Yes, baramuzi twaramutumye mu kiganiro ca Explosive. Nibaza ko turi ku musozo n'abakunzi bose ba Explosive baradukurikirana. Thank you so much guys. Kumanya wanyu mwa mwafashe mudukurikirana turiko turayaga ibintu vyinshi cyane. Turaha dushaka mwibariza abantu bari n'imvynyere mwakunze muramumva ku radio n'ahandi hantu henshi muri ko murabona amaso ku yandi muyagire mubabaze ibintu bibiri canke bitatu mushaka canke munabaterere. Murabizi ko haba hari ibintu vyinshi bakeneye nk'intererano kugira bashobore kwiteza imbere no gushika kure. Namanda bibutsa umuziki n'urudandazwa rukomeye igihugu gishobora gushiramo umutahe. Esalo. Yes, igihugu gishobora gushiramo umutahe kaduza impano nyinshi z'ugwaruka ugaruka gwishi rukaronka akazi kandi cyane. Esalo. Mwiriwe. Amahoro. Murameze neza? Ego turashima. Ego muri bande mutwakuye muri he? Yes, ano nibaza yuko akabazo no kubaza nk'akabazo kanyuma cyane ko amasari karaturega. Uno mwanya ahantu tugeze ni heza ariko kandi turakeneye gutera imbere mu muziki w'u Burundi. Kubgawe ibikoresho bitatu kujya umuntu ababizi iti mukurima harakenerwa isuka, hakakenerwa amaboko, hakakenerwa n'ifumbire kugira uronke umwimbo mwiza. Ibintu nka bitatu nyamukuru bana umuziki w'u Burundi dukeneye kugira ushobore kubandanya uduga kandi hejuru cyane. Ivyo bari nk'ivyahe? Bon. Wajije ikibazo kigoye ariko mu bintu vyinshi cyane bikenewe ubwa mbere bwo turakeneye vy'ukuri mpereye ku kintu ca mbere kinini yagikenewe cyane. Turashaka ko vy'ukuri igihugu kibishiramwo kuboko cyane gose nico ca mbere no kuvuga bive mu majambo bije mu buryo kuko uravye andi ma secteur novuga nko muri santé muri education muri agriculture aho hantu barafise 2 miliyari zisohoka ku mwaka kugira ngo ivyo bisata vyabo vyuzure canke bishobore gukorwa neza canke bishobore no guhemba wanashaka babikora. Twebwe rero turashaka ko natwe leta iki kumbure kive no muri culture kibigi sata cigenga kuko kumbure muri ministère ya jeunesse sport menga
nibaza kumenga ntidushikirwa neza nta nguvu nyinshi nibaza ko ibintu reka tubivuga uko nyene rero ntitunashikirwa neza ntibigaragara ntibiboneka kuko uravye nk'ibindi bihugu za Basata hariho uburyo bwabo buva muri leta buza bugashika direct ariko no munsi twebwe turavye nka za Amicale de Musiciens nimwe yindi ninde na cooperative uravye sinibaza ko hari uburyo buvayo nibaza ko ucu nabibona ugiye ugashika no ku mabiro ahantu basanzwe bakorera ucubona vy'ukuri ko ataburyo buhari buza muri secteur y'ibijanye na culture na musique rero leta nibishiremwo ukuboko kuko leta ikabishiramo ukuboko no kuri kw'Imana ndakubwije ukuri company nka Brarudi icifata nk'abaririmbyi 10 iba managing kuko leta imaze kubishiramo ukuboko baca babona ko biri serieux ariko no munsi umu artiste nka Jean Harnovici canke Sadbi canke Ndagiye akavugana na Brarudi baguma bakubona kumenga hariho ivyo bataza kukuronka ko mugaba bamaze kubona ko leta yabishizemo uburyo ministeri iri kwirabikurikirana aba artiste ngene bakora ingene bimeze muri mairie bakavuga bati no nta concert shobora kubera hano itarimwe muririmbyi w'umurundi kandi yahawe agaciro nkuko umunyamahanga nawe yahawe agaciro no kuvuga ari ibintu byinshi usanga bigiye ku murongo neza kubera ko leta yabishizemo uruhara ibisigana navyo usanga vyizanye mu nyuma hariho n'ibindi bintu twifuza kuronka partnership iri direct na YouTube canke izindi platform zose zikora ivyo byose n'ibintu dukeneye ariko tutarashobora kuronka kubera kurumva igihugu ntikirabifata mu mino bisanzwe ama solution arahari ariko leta itabishizemwo inguvu n'ukuri biragoye tuzoguma dukora ukunyene basi muronka duke ego yes bon kucerekeye abafana ikintu gihambaye vy'ukuri barabitanguye ni example typique ni nko kuri mwigeme Aningabire murabona ko TikTok iwe yarakuze mu mwanya mutoya kuko yaratahuye ingena kuye gukora hanyuma kandi we yara ibikorwa yakoze vyaragize impact kuri twebwe aba artiste ariko kandi nawe ubwiwe platform ziwe zaragize inguvu cyane kuko bafise abantu benshi bamukurikirana bivuga ko uno munsi n'amakampuni canke ama association ashaka kwiteza imbere canke umuntu wese ashaka kumenyekanisha ibintu arashaka kurondera ingabire bagakorana bivanye nuko amaze kuba afise visibility nini urumva amwe dukoranye n'abafana twese turaronka inyungu umwe wese ku ruhande rwiwe ariho abandi bantu babiri nibaza ko tugomba duheretse kuri message zabo banditse ikiganiro cyo tukirangiriza ngaha salut ni ku mazina nitwa Kaneza bava Kamesa ndamukiriza uwo mutumire wacu mubwire ko ndamukunda cyane iyo song aheruka kuduha iraryoce cyane harimo amajambo meza azana kizimya twomokere kuri plage kabisa yubahwe cyane ndamufana cyane nawe yanditse ngo bonsoir Buja TV mumeze neza Arnovich ko daherutse kuduha filme shasha yabaye iki bon ushaka ko vyinshi sindire gusashaka na vyinshi kabisa burya iyo nindi talent sans office abantu bakombore bamenye vuba ahubwo ndanabasabe na hano kuri Buja TV murabe muzoze muyicisha kuko ni filme nziza cyane ikintu ushaka kwigisha so kuri ico kibazo abajije by'ukuri ndiko ndakora projet ijanye na filme rero nibaza yuko mu minsi iri imbere navyo biri mu bintu nzomenyesha ku buryo ushobora kuraba nko ku mwaka nshobora gukora filme imwe canke zibiri ndabifatanije no kuririmba ariko vy'ukuri ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane bisaba ko hari abantu ushobora kwegera kugira ngo bamfashe cyane undi wa nyuma yanditse ngo sawa batama ndashaka kubaza umutumire ko Diamond Platnumz afise kuba umuntu mukuru ko Diamond Platnumz amaze kuba umuntu mukuru kwisi ciyumvira afise n'ikihe nka twebwe abafana abaje umutumire wiwe atubwire nka twebwe abafana sinatahuye exactement ikintu Edimo yashatse kubaza nibaza yuko
twona kireka tuzocibaza ubundi muririmbyi canke Arno yagarutse musi azoba yavyanditse neza ku buryo dushaka kubitahura na cyane ko amasaha atujane kuba kunzi ba Explosive kuba kunje ba Buja TV reka kino kiganiro tugigeze ngaha tuzosubire ku munsi w'ejo Arnovich wakoze kutwitaba papa ya nanje ndabashimiye kabisa umwanya wose mwampamagara ndi ready kubitaba na umwanya wose wakeneye wasohoye igikorwa wakoze ikintu gishasha uzotuzanira abakunzi ba Buja TV tugume twirira neza ego nukuri murakoze cyane thank you so much na DJ wacu twari kumwe DJ Crew nawe yakoze ku mwanya tumaranye my name is Q Baba the son of the living God Mr. you know ndakunda kubabwira ko ndi umugabo nyamugabo sindi nk'ababagabo ubugabo bwabo bugarukira ku muntu gusa butari mu mitima mu bikorwa no mu vyumviro vyabo kubera je nkunda ukuri nkakunda abantu bose bavugisha ukuri nkongera nkakunda n'abakunzi ba Explosive tuba turi kumwe from Monday to Friday do 17h à 19h muri kino kiganiro nyene aho tuba turi kuduca hirya no hino amakuru adasanzwe bari kuravuga muri entertainment muri rusangi impano nyinshi zitandukanye iziriko ziraruka izisanzwe zarageze ku rugezo kanaka turaha kubw'urundi n'abarundi kubw'abafana n'abaririmbyi kubw'abantu bose bari ko barakora dusubira ku munsi w'ejo muri kino kiganiro nyene ca Explosive ciao